Gende gato ku mashampiyona muri weekend kiki bizoba bishushe cyane kandi no munsi turahera muri Laliga turahera muri Liga Santander hariya kuko hari urubanza rudasanzwe no rubanza rudasanzwe nabonye no bu video bwatangwe gusirikira aho na Canal CH yabifashe mu minwe cyane bariko bamamaza ruriya rukino muri weekend rero hari iki muri Laliga hariho Rayo Vallecano na Valladolid azoba ari uno munsi gihe cy'isaha zine kiki Celta Vigo na Betis Alonso bakina ejo igihe cy'isaha 9 Atletico Bilbao na Girona ejo nyene igihe cy'isaha 11:15 Las Palmas na Villarreal bazokina igihe cy'isaha 1:30 Real Madrid na Atletico Madrid igihe cy'isaha 4 zijuru tubanze duhagarare ngaho ibindi birabandanya mu nyuma ino migwi ibiri isangiye igisagara ino migwi ibiri mu tuzina tubiri tuyigize hari iryo basangiye kubera bifatiye kuri ico gisagara nyene basangiye imwe ni Atletico Madrid iyindi ni Real Madrid mu mateka ntibangana ariko kuri kino gihe mwihiganwa barimwo kiki umwe no wa mbere uwundi ni wa kabiri banakinye finale ushima bahakwa no kuvuga ngo ubabariza hamwe bakinye finale ya 2014 ni ya 2016 muri Champions League muri phase Alonso banganije kimwe ku kindi uno munsi barutana amanota ngahe rimwe inota rimwe kuri classement aho hose turiko tugomba kwerekana uburyo runo rukino ruri important kubwanyu runo rukino ninda fisa mahigwe kubera iki mu mwayo mahigwe je ndavye kuno rukino n'urukino rukomeye nkuko bivuze ubona yuko iyi migwi yose ni migwi iri kirakonvenka ku mpande zose ku mpande zose ubona ejo bundi mwarabonye muri Copa del Rey Atletico Madrid igenza neza Real Madrid igenza neza bigoranya ariko baratwara bararonka qualification byumvikana yuko yari migwi iriko irerekana yuko ikomeye tugarutse muri Laliga ni Real Madrid tubona yuko ari equipe imeze neza ariko ukabona yuko hari utumwe tugina tugorana nubwo usanga bafise ya attack ihindura ibintu mu mwanya n'umwanya bafise attack ikomeye ukacura uno munsi Real Madrid ifise ikibazo cyo muri defense nubu haracari ikibazo biko baravuga ati ninde bazoca muri defense centrale nta uramumenya ni Ancelotti wenyene amuzi hagati y'abo twavuga ko mu minsi heze uno munsi rero ugarutse uravuga uti kuri iyi match Real Madrid Bernabeu nivyo kuri affiche turabona Real Madrid ya Madrid yafisa amahigwe ariko tuciye tugaruka kuri ko birayibako tugarutse kuri Atletico Madrid ni equipe no munsi iri komple imeze neza haba muri La Liga haba muri Copa del Rey nta bakinyi bayo bari ko baravuga ngo tubuze naka abakinyi ameze neza uno munsi uravye Griezmann ngana sigaye ameze neza ukaraba uyu muhungu wa Simeone nyene ugiyerimo Simeone ameze neza nabandi bahari urabona yuko umugwi wifashe umeze neza rero ahasigaye jewe mbona mvuga nti ego Real Madrid kandi iri muhira ifise n'abakinyi beza navuga ataka ufise Vinicius akomeye Mbappe akomeye Jude Bellingham akomeye Rodrigo ameze neza hagati mu kibuga bufise abo bahari novuga ba Valverde bahari nabandi Ivana azotanguza ariko uko mbona ingene Atletico Madrid ari ya equipe abantu bamenyereye ngo irazibira iragira iki no musigaye kini kugururira kimupira rero mvuga nti iyi match izoba igoye bivanye nuko Madrid ivuga ati nkuko Simeone avuga ati ego ni Madrid yamikomeye ariko tuzogerageza kuraba ko nazo turakomeye je mvuga nti ikibazo cyo muri defense centrale yiwabo ndetse n'abaratero atari ikirenga umuntu yovuga ngo bashobora kuko turabona amayerere wiswe Lucas Vazquez akora amayerere Ferrand mazimisi akora turetse bure muri defense ho habaye urudubi havuyemo umwe kiremesha yarahari mvuga nti aho rero niho hari ikibazo muri defense ya Real Madrid ku munsi wa gatandatu umuntu ashobora kugira makenga ariko ngaruka mvuga nti Real Madrid yamare equipe ifise amahigo twarabonye mu equipe bazabahura ugasanga Real Madrid ibuze naka iratsinze Man City iratsinze Paris Saint-Germain Chelsea ariko iyi match zo kubigoye cyane kuri Real Madrid ifise defense Alonso Real Madrid ejo izokina ibuza abakinyi bane nibo bonyene bagwaye bose binyuma Rudiger
Alaba, Eder Militao na Carvajal. Iyo ni facteur yaho Atletico ivuga ngo niko kanya keza ko kuza tugaprofita izo ntege nke bafise zinyuma tukabacamwo mu ryahumye cyane ko ari equipe imaze kutwereka ko rimwe na rimwe twereka ko iri mu zibangamira Real Madrid rimwe na rimwe ni kanya ka Atletico Madrid canke nubundi Real Madrid iguma Real Madrid irashafisa amahigwe yayo gushaka kwitwara neza bofatira ngaho onye bakakorera kuri ico kintu bakaza bagatsinda match sino Atletico Madrid uravye muri imyaka y'inyuma ni equipe novuga yamigogwa cyane gose na Real Madrid atari uko wanashima Real Madrid novuga yari nziza cyane gose kubasumbya ariko ari uko novuga arakantu nyene kakanyarigabo kumbure niko twobivuga hari uburyo novuga ino equipe basumba byinshi cyane gose uhereye hiyo mu mateka ukaza novuga kuyizina ukaza hajya mu muji wa Madrid burya equipe yavugwa cyane gose ni ino equipe uretse yuko bavuga yuko equipe burya abanya Madrid bakunda cyane gose ari Atletico Madrid i Madrid i Madrid ariko ugiye kuraba ino match ije mu gihe Atletico Madrid ari ifisa kajyo keza donc ariyo iri mieux positionné kugira ngo ize gutsinda Real Madrid ariko wagaruka novuga gasubira inyuma gatoyi uhereye novuga no kuri match novuga ale yabereye Wanda Metropolitano ukaza no kuri match zibiri novuga zabahujije mu mwaka wa Madrid bayitakaje ku munota wa ugiye kuraba Madrid ne equipe Real Madrid ne equipe yiganza cyane gose kuri no equipe kuri Atletico Madrid donc ne equipe ya sinzi novuga ngo ni kuyibonera kuko ino equipe ya Atletico Madrid ubibaze ngo ivyo Real Madrid yayikoreye yishitse kwa Barcelona birayorohera iyo ni constant maze ko ni equipe itsinda Barca uko mwaka weze nimwe ni equipe yonyene yitsinze muri aller na retour aller na retour sivyo ukagenda no kuyandi mahiganwa nashima ugiye kuraba Atletico Madrid iroroherwa cyane na Barca par rapport ya Real rero je cyo mbona kuri Real Madrid kugira batsinde no match donc ni ya continuité bawuza bakagira yo kubona yuko bo nka Real Madrid badakwiye gutsindwa badakwiye gutsindwa nino equipe ya Atletico permeta kutaka iyo match sino kuri forme actuelle basa nk'abazinganya ariko hari margima nkayo twariko turavuga nka gutakaza abakinyi b'inyuma ashobora gufavoriza equipe ya Atletico Madrid kuza gutsinda equipe ya Real Madrid nuko genda bibona dufashanye gato ndiko ndaraba hano mu buryo batanga amanota probabilité de victoire Real Madrid bayihaye ibice kiki 51 Atletico Madrid bayiha ibice 23 Nile bayiha ko ifise probabilité ya 26% kubera iki amahigwe make kuri Atletico kuri ugo gwego ni kubera ico Alonso avuze kijanye n'ukuntu kuri Atletico kuri Real Madrid cha amahigwe kuri Real Madrid ni kwa la grande equipe ni equipe yama ikomeye nubwo kuko tubona n'umusaruro mwiza imbere ya yes igihe cyose umusaruro mwiza kandi ni Real Madrid bigoye ingeno sho kuvuga ngo Real Madrid ngo irabuza ngo iratsinzwe twama tubibona twarabone muri Champions League twara muri 1xbet ndawe ariko ivyo jewe mbona ni analyse ziwacu uravye selo abakinyi babahari woravye nk'ubu no musi milieu dotere yiwabo bafise uyu Conor Gallagher umukinya basiga ameze neza bafise Rodrigo do Poro numukinyi mwiza n'uyu Barrios bari kumwe canke uyu Guillermo Simeone avuze imbere rabafise nde bafise Julian Alvarez bafise Griezmann uravyumva byumvikana yuko abo bose Angel Korea bose bafise abakinyi beza nabonye bavuga ngo 73% bitsindo Atletico Madrid itsinze ku Vinicius itanguye byose ni by'abakinyi ba Atletico Madrid bakomoka muri Argentine gusa je ico mvuga ndavuga ni ego defense centrale yabo ni si kirenga uravye Jimenez na Rengle ukaraba ku ruhande hariya Molina hamwe na n'uwiswe Galan hariya bobo barasanzwe sevre ariko milieu yabo irabafasha cyane gose na attaque yabo Julian Alvarez na Griezmann bameze neza ariko no musi ndavye Real Madrid ego muri milieu yiwabo uno musi wovuga uti umuntu bafise ni Jude Bellingham peut-être na Fede Valverde ko Fede Valverde afite akazi kenshi kuko aguma aje gufasha inyuma abakinyi b'inyuma Real Madrid
byumvikana yuko Luka Modric abari harya arafise experience ariko nta kwiruka kwinshi abafise izo nguvu bakondero garagiro bafise na ba Rodrigo Doporo bafise ntashobora kunyinyura nabo nkuko bisanzwe rero vyumvikana iyi match zoba igoye cyane gose ku ruhande rwa Real Madrid gusa bafise amahirwe kugira Mbappe n'uwiswe Vinicius na Rodrigo asigaye yaduza ameze neza niyo mahirwe bafise ashobora guhindura ibintu sino kuzindi impande zisigaye na Courtois bien sûr kuko numva kuzo kubafasha gose ahandi kuzindi impande zisigaye simbona yuko bakomeye gusumvya Alonso yavuze ko Real Madrid yitwara neza imbere ya Atletico Madrid muri rusangi ndibaza tufate no ko bikombe bagiye bahuriramwo za finale zitandukanye Alonso ariko mu nkino zitanu Atletico ni Madrid niyo yitwaye neza kuko yabatsinze kabiri banganya kabiri ibatsinda rimwe ubuheruka muri Laliga tariki 29 zukwezi kw'icenda banganije kimwe ku kindi itariki zine kikizu kwa kabiri 2024 no kuvuga muri phase retour y'umwaka uheze banganije kimwe ku kindi ariko itariki 18 z'ukwa mbere 2024 muri Coupe du Roi muri Copa del Rey ino equipe ya Atletico Madrid yabatsinze ibitsindo 4-2 uravyibuka iyi match twahirabiye hariya kuri Mercato hanyuma itariki 10 z'ukwa mbere muri Super Coupe ya Espagne Real Madrid yatsinze Atletico Madrid muri match y'ibisazi match batsindanye ibitsindo 5-3 hanyuma itariki 24 yari phase aller mu mwaka uheze muri championnat z'ukwezi kw'icenda 2023 Atletico Madrid yatsinze Real Madrid ibitsindo 3-1 ikibazo kihaza ni kimwe Madrid ifise pressure ingana gute yukwerekana ko idakwiye gutsindwa n'abakonkira bayo direct muri no championnat bariko biruka nayo kuko ifise sheke izibiri yakoze imbere yande ya FC Barcelona uno musigiye gukina na Atletico Madrid match ya kabiri yo muri phase retour ariko na match ale batayitsinda ubwo Madrid gutsindwa na Atletico Madrid ntiyoba Real Madrid gutsindwa na Atletico Madrid ntiyoba igaragaje yuko byukuri nubwo twitwa ko imeze neza mugabo itafise ingufu zo gutsinda abakonkera bayo bari direct muri La Liga mu yande majambo ko twabibonye no mu Champions League kwitsindwa na za Milan igatsindwa na za Liverpool ubwo face à des grandes équipes kandi zinyene nizotegezwa gutsinda kugiye twari na chake kombe cha Champions League umenyereye ntizoba Alonso iri kwitwereka yuko harakanenge ifise ku match akomakomeye nubundi kuko deja gutsindwa nka kuri FC Barcelona ibitsinde 9 mu nkino zibiri jya nisomo kujya no gutsindwa nabi kuri equipe mwene nka Real Madrid noneho imbere yawe ufise no equipe ya Atletico Madrid ufise gukina barrage ya UEFA Champions League ukina na Manchester City inyuma novuga yizi match ntaworeka kuvuga yuko Real Madrid ifise yo pressure nyene kuvuga yuko hano bazoza gukina no match bari kuri surprise wanashima irengeye ya Atletico Madrid nayo avantage novuga yindi iri kuri Atletico Madrid bo Atletico Madrid nta kintu novuga gikomeye cyane gose novuga coza kibahurumbanya cyangwa kibahungabanya novuga kugeza no munsi bari kibanza bafise ni kibanza ubona ko kibakwiriye bagishima uko nyene noneho ni situation barimwe yo kuza kwiruka ku gikombe ni bintu novuga bitobashira kuri pressure rero kuri Real Madrid uraza kubona yuko hano hari akawasiwasi kuri bo ntihari naco gituma novuga kuri Atletico Madrid bategeza kuza guprofita novuga Real Madrid kuri ico kintu rero kuri ico kintu vy'ukuri Real Madrid bari novuga mu madidane ati mbega no match agapression ko ntikabutse agapression kariho none no match kadusiga tudatsinze ziri imbere yacu zozo bizoba bimeze gute urumva Chris novuga begera imbere niko pressure ahubwo izokomeza novuga kuduga kuri Real Madrid ariko umwe basi bokuramwe ino match birashobora kubafasha novuga kubandanya ziri imbere bafise ico cizere pressure kiragabanuka kiki ntawuzirezira ko zogenda kuko ni match imwe ishobora gutsinda yindi ariko twemera twese ko ari match iri important
cyane gose kandi iri interesa ku bantu benshi kuko nariko ndaraba n'abafana ba FC Barcelona nka ba Ejide bavuga ati twico dukeneye nuko banganya ni kimwe mu nyungu FC Barcelona ifise mu kunganya kwa ni match iri important ni match iri important ni match nta afishe isumba twiteze muri weekend ni match iri important kandi match qui va se jouer kuri ku ma système doje abakoci bazokora cyane abafise uburambe bose nibo bazokora cyane nibanganya nivo yo gutwara ibikombe muga bose n'abamenyereza kuko ngaho iyi match Atletico Madrid ivuga ati turashobora kwisubiza cyakibaza cicu wa cambere canke Barca hagiye kuvuga ati ni munganye twebwe Sevilla ntituzi ibige bizogenda ari uko biri kose iyi Atletico Madrid yoyo umengaragiza amahiguri muri the Premier muri Champions League yego irimo ariko ni iyo pressure ni yindi kigaruka kuko Madrid bategura urukino rwo ku gatatu na Man City na Manchester City iyi ni pressure ihari avuga ati mbe twigenza gute est-ce qu'on va se donner à 100% dufise match nk'irya avec des blessés uno munsi ndiko mbona Ancelotti ari muri situation ariko aza muri situation imwe nk'iya Pep Guardiola atanguye sezo atabakinya afise urumva ariko aza muri no munsi abuze charnier central we yose agiye kubigenza gute face nayo match akomeye nkayo yo mvuga ati pressure iri kuri Ancelotti gose ku munsi rero wejo niya musumbye mwe twabona system uko twabonye kuri match yande ya City na Paris Saint-Germain tubona Luis Enrique asumbije ubwenge Pep Guardiola rero nkibi niho tutegereje kuraba mbega Ancelotti ubwo bwenge azokoresha kugira ngo ashobore gutsinda Simeone tubona yuko wewe hagaze neza afite abakiba beze neza ariko uyu bisa nko kumenya kuguru kumwe Ancelotti kuguru kumwe ariko twama tubona asoka muri izo situation naho tugize kuraba donc mwijambo rimwe ugombye kuvuga ngo ni match ishobora gutsindwa n'umumenyereza uko yotsindwa n'abakinyi kuko ngaha abakinyi shora kuba bafise ariko ni ya Real Madrid naho ibiri kuguru kumwe ubone gutsinza rero n'umukoca avuga ati il faut qu'on profite ibi bintu iyi situation ya Madrid irimo nayi profise kubwanje simorta yi profise azobakozerere kuri we tubibutse ko nakamavinga atazoba ari muri ugorukino hanyuma izindi nkino ziri muri La Liga mu mpera gusa nibutse abantu match novuga ndabona bahaye amahigure ya Madrid n'ivyo inota rimwe n'ibici 9 kuri 1x ama kutsinda kwa Atletico Madrid ni amanota 4 n'ibice 22 urumva nyene ariko abantu nibashire kwa Atletico we nawe usiga umeze nka je ukina amanota ubwo nibwo burambe ndabasavye kutumvira kiki mwumvire jewe amanota 3 n'ibice 8 kunganya amanota 3 n'ibice 8 muga je ndakubwiza ukuri simbuze ngo bitegezwa kuba muga Atletico Madrid irafisa kano ka chance kubganje ko gutsinda no match par rapport ya absence ya Real Madrid par rapport y'ubu erega kiki wowe wavuze match afise mercredi wibagiye n'inguvu bakoresheje hirya yejo bakinye ba Real Madrid kandi tegezwa kuzogaruka benshi mu no ni kintu gigo iki ushaka kuvuga kuri irya match imatch yo ku munsi wejo ikintu gishobora kumerera nabi witwa Atletico Madrid erega nejo nukuvuga yuko hariho des occasions ushobora kuronka no zikonkretiza bafite umugardie mwiza na Real Madrid rero ivyo nivyo bishobora kubapenaliza gose yama occasion nete bayaronse niba yashiremo ivyo Mbappe bironse Vinicius ntashobora kumutira nico rero mvuga kishobora kubica ama occasion bayaronse niba ya profite hakirikara ugasanga birabakonsection uko biri kose ni match imwe muzo twereka urugendo rwa Laliga uko rugiye kubandanya na cyane kuri niveau y'ubuyobozi bwa Laliga. Deportivo Alaves bazokina kwa Mungu na Getafe igihe cy'isaha 9. Valence na Leganés ndabafinze bano bahuriye kuki Valence na Leganés gutsindwa muri no ndwi hagati oya muri no ndwi hagati Valence bamwe bahuye na Barca abandi bagaba na Real Madrid muri Copa del Rey. Hanyuma Valence na Leganés bazokina igihe cy'isaha 11:15. Real Sociedad bakine na Espanyol Barcelona igihe cy'isaha 1:30. Sevilla na FC Barcelona n'urundi rugamba kuri afishe wumva kumengo ni match ikomeye mugabo si cyane kuri FC Barcelona gusa na FC Barcelona icyo novuga ni equipe itari muhira itabanziza
uraba ama match bakinye yose bari à l'extérieur uyarabe uko bitwaye ni FC Barcelone bigora bigora cyane à l'extérieur uravye equipe c'est vrai c'est vino musiri mu bihe bitari vyiza ariko na Barca ariko Barca bazokwakigwa bazokwakigwa urumva itari muhira Barca undabire itari muhira Getafe baranganyije sivyo Real Sociedad irabatsinda uravyumva Betis baranganye itari muhira birayigora gose Palmas irabatsinda Leganes irabatsinda Leganes wo Barca iri muhira Barca iri muhira vyumvika ni Barca itari muhira ariko ni equipe iri en confiance kandi iri kukina niyo Ange iri kuri inde kuri Real Atletico tugasamara deja babonye resultat tugasamara ibi bintu bazokina babonye resultat bafise chance yuko bari imbere bagiye kwihurira urumva ni aha FC Barcelona kwitwara nkuko barabitwaye kwande kwa Valence mukanya twaza kubigaruka ko navyo